Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru yagize ngo harakwiye gushirwaho itegeko rishasha rigenga ivy'imizibukiro bikaba byashikirijwe n'abene igihugu baba mu Gasenyi mu gihe bagira bakugwe mu kibanza bahoramwo kugira cubakwemwo inyubako rusangi za leta. Bamwe mu vyamamare hano mu Burundi basaba ko boshirwa ku vyapa bihayanisha amashirahamwe ngo kuko vyonabateza imbere. Aya n'ayandi mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze uko narimpejeje kubibabwira ngo harakwiye gushirwaho itegeko rishasha rigenga ivy'umuzibukiro bikaba byashikirijwe n'abene igihugu bene amatongo bo mu Gasenyi ni muri Mutimbuzi hafi yahubatswe ibiro vy'umukuru w'igihugu kuko bagira bakugwe mu bibanza bahoramwo kugira ngo hubakwe inyubako rusangi za leta. Ni nkuru ya Elvis Munyaneza. Nkuko bishikirizwa na Sayimana Diane, umwe mu barongoye umugwi userukira abene igihugu mu Gasenyi, w'abanyagihugu baho mu Gasenyi, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, hafi yahubatse ibiro vy'umukuru w'igihugu, bafise amakenga ko umuzibukiro uzoba muto cane ugereranije n'ikiguzi baguze itongo, igihe ibwirizwa rigenga umuzibukiro ritohindurwa bushasha. Itegeko risubiramwo imizibukiro ntirirasubirwamo, ko baza kuduharurira ibiri mu matongo yacu, amazu n'ibindi twafitiye. Itegeko risubiramwo imizibukiro ritarashirwa ku gihe ntibikunda. Iri hasanzwe n'irya 2008 ritanga 2005 ku metero kare. Murumva yuko umuntu afise metero 200 ku 200 azoronka amafaranga umuriyoni umwe gusa. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije Emmanuel Ndorimana arahumuriza abo bene igihugu bene amatongo ko ibikorwa vyo guharura amatongo bigiye kubandanya mu gihe itegeko rishasha rigenga amatongo ririko rirategurwa rikaja mu nama nshikiranganje. Twayaze kandi dusa n'abayaze duhuza kuko bavuga bati byose turabitahura kandi turavyemera nk'abarundi, ati ariko twashaka ko rigategeko rishinga umuzibukiro ryobanza rigasubirwamo. Jewe nabijeje yuko iryo tegeko ryatanguye gusubirwamo kandi ko rigeze kure kugira ngo irangire barishije ku mukono, gutyo nkabizaza yuko hazogera yuko dutanga umuzibukiro ryamaze kuba ryagiye ku mukono, gutyo gacatunganirizwa. Itegeko rigenga ibijanye n'imizibukiro ryari rihasanzwe niryo kuva mu mwaka w'2008. Abashona impuzu bahamagarira abiteguriye gusonesha ibitenge mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kubitura hakiri kare kugira ntibazokwiruke kwifuka bwamaze guca ngo bibateranye. N'inkuru ya Arlette Mugisha. Abo basona impuzu mu bibanza bitandukanye vya hano mu gisagara ca Bujumbura ngo baravye uko bahora baronka abasonesha ibitenge mu kwitegurira uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi, babona uno mwaka atariko baravyitabira cane. Umunsi mukuru w'abakenyezi nk'abatayeri ingene twari tubimenyereye ko kenshi twakunda kuronka akazi nyene bukebuke, ariko rero turavye co kimwe n'imyaka iheze turabona ko uyu mwaka nta kigenda. Sinzi ko ari kubera kumbure ibintu vyoba vyaravyimbye, sinzi ko ari kubera bivanye ngira ngo n'ibihe turimwo vy'iduzwa ry'ibiciro, ntabwo bitabiriye cyane ibintu byo gushonesha. Ko kubisanzwe nk'ubu hasigaye indwi imwe yonyene, mugabo nk'ubu utembeye mu batayera ashobora gusanga atamutayera afise impuzu zishika 4 z'umunsi mukuru w'abakenyezi. Bagasaba abo bose biteguriye kuzosonesha ivyo bitenge kubitura hakiri kare kugira ngo ntihazobe imishamirano hagati yabo. Twebwe twasaba ko nimba ari ONG bitanga canke banki cyangwa amasosiyete ubu babizana hakiri kare, kuko tumenyereye baza hasigaye nk'iminsi 2 cyasigaye iminsi 3, baca usanga baje bihuta bakaca bahurira ari benshi, bigatuma badufata kwa kuntu bavuga ko abatari babesha, ariko asanga ntibituva ko ahubwo biva kuri bo.
Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uzoba kwigenekerezo rya 8 ntwarante ukaba usigaje indwi imwe gusa. Imyidogo ni myinshi ku benegihugu inyuma yaho meri ya Bujumbura ifatiye ingingo yuko ata muntu azoronka urupapuro na rumwe tanzwe na meri aterekanye urupapuro rwemeza yuko yarishe ikori rya gataka. Iyo ngingo ikaba yarafashe n'abandikira abantu kuma mashine muri zone ya Bwiza. N'inkuru ya Jules Verne Nakimana. Uko byashikirijwe n'utwara igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu manama yagiye aragirana n'abenegihugu muri kuno kwezi, aho yavuze ko utarishe ikori rya gataka utazohabwa urupapuro na rumwe muzitangwa muri meri ya Bujumbura. Bamwe mu benegihugu twayaze kuri uno wa mbere basanzwe biyungunganya mu kwandikira abantu impapuro ku mashini bakorera muri Bonakeye muri zone ya Bwiza, bavuga ko bakora bahomba kuko abiyandikisha bagabanutse bitirutse kuri iyo ngingo ya meri. Abakaniriza impapuro twavuganye bo basaba ko abarongoye meri ya Bujumbura bohindura iyo ngingo kuko bagwa mu mporero. Ku bwabo ngo mwene inzu atarishe iyo kwihanirwa ku gahanga kiwe. Abapangayi ntibabuze kuronka impapuro bakeneye. Ivyo biruko mu gihe iyo ngingo yafashwe kugira ngo abajeje gusuzuma ko iryo kori ryarishwe baca kunzu boroherwe mu kazi kabo. Leta igiye kuronderera abatewe n'ikiza c'amazi ya Rusizi aho bakika umusaya batekanywe. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya hagati iterambere rusangi hamwe n'umutekano Gervais Ndera kubucaka yabishikirije mu gihe ku munsi wa kabiri azoba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya no gukinga ibiza n'isibe. Tumukurikire. Mu Burundi iki civugo kije hageze gukingira abenegihugu mu kwitaho abateshejwe izabo, uruhara rw'abakoresha bushake no guhangana n'akaranda bivuye ku myuzurira yatewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'isesa ry'amazi y'uruzi Rusizi. Abantu bangana ibihumbi 44 amajana 222 bataye izabo mu mwaka w'ibihumbi 2020 hamwe n'abandi bangana ibihumbi 35 amajana 127 bataye izabo mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kubera ubufasha bw'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira mu Burundi, imiryango ingana 1319 yarahawe imfashanyo y'amafaranga yo kurondera uburaro ahandi. Leta y'u Burundi irazi neza ko abo bavuye mu vyabo biturutse kuri iyo myuzure babayeho mu buzima butoroshe. Kubera umwitwarariko leta y'u Burundi ifitiye abateshejwe izabo, naco itazokora mu kubaronderera aho bakika umusaya hatekanye. Ndahamagariye n'ayandi mashirahamwe abishoboye gushinga imigwi ijejwe gukinga no gutabara mu bihe by'ibiza n'isibe. Gushiraho amafoto y'ivyamamare ku vyapa bimenyekanisha amashirahamwe ngo bizotuma bibeshaho ndetse bakagira n'ubuzima bwiza nkuko menshi bagiye babisaba. N'inkuru ya Raphael Nyanza. Bamwe mu vyamamare vyinshi mu Burundi baratangazwa kubona ivyapa vyinshi bimenyekanisha amashirahamwe yaba aya leta mpuzamakungu canke ayikorera utwabo ashira amafoto y'abanyamahanga kuri ivyo vyapa vyayo mashirahamwe. Berry Music muririmbyi yamenyekanye cyane ku ndirimbo ya Melana, kubwiwe aratangaza cyane niyo ngendo, agasaba leta gushiraho itegeko rituma amashirahamwe yose gukoresha amafoto y'abarundi. Hakwiye kubaho itegeko rije mu entreprise rishizweho na leta, ndikavuga ati iyi pare ya novuga gute marketing canke publicité uzozora yiha abarundi nyezina abakora ivyo bintu abo vyega, kuko ushobora kumbwira ko ugira pano publicité ugaca uja gutora umuntu asanzwe gusa ukamushirako. Nayo Christian Xavier umenyesha makuru mico kamakaba ndetse n'umucuraranzi n'umuhagarikizi w'ibikorwa by'abaririmbyi bamwe bitaba manager, kubwiwe ngo bituma no kutamenya hamwe no kudakunda ivyacu, ndetse agasaba ko itegeko ryitwa loi sur le sponsoring ko ryoshigwa mu ngiro. Birababaje kubona ayo makampani duko yacu ari twe dukonsoma ivyo bakora, hari abakora ivyo tunwa, ivyo dufungura, ivyo twambara, ivyo tugiriki, zishoboka gute twebwe turabakiriya babo hama ntibagaruke ngo dusubize ryaterambere tubaha. Ni kibazo je niyumvira yuko hageze ko bikebuka bakabihindura, bitabaye ko rero hakaba bakaburira
leta irimwo kuko hari ahantu hamwe hamwe turatwumva hari amategeko araba ibintu nk'ivyo ico bita loi de sponsoring ugasanga barafise ukuntu bamenye ingene basubiza uburyo bw'amafaranga ababa baba ivyamamare mu bitandukanye caca mu mico kamwe n'ivy'indirimbo. Naho biruko ari amashirahamwe yatanguye kwijukira gushira amafoto y'abarundi ku vyapa vyabo nkuko twagiye turabibona mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Abanyamuziki barenga 40 bagiye gukora ibikorwa bifise akanovera ni nyuma yaho baronkejwe inyigisho n'ikigo Marahaba Music Expo n'inkuru ya Ange Sherissa Nzeyimana. Izo nyigisho zahuje urwaruka rw'abanyamuziki barenga 40 bava mu hinga itandukanye. Hamadan Saban asanzwe arongoye ikigo Marahaba arashimira urwo rwaruka hamwe n'umuhinga Christian Plovier asanzwe yamuka mu gihugu c'Ububirigi yafashije urwo rwaruka kuronka ubumenyi mu buhinga bwiyaguye mu muziki na cane mu kwandika. Bukuru Homen umwe mu baronkejwe izo nyigisho aratubwira akunguko izo nyigisho zise mu kazi kabo ka misi yose nk'abanyamuziki. Iyo uri mu muziki hariho igihe usanga bikenewe yuko ubuze exactement ivyo uri kurakora. Mbese ndiko ndirimbira mu ryo hasi, ndiko ndirimbira mu ryo hejuru, nza kumanuka gute, nza kuduga gute. Ivyo rero bizodufasha cane ku buryo hazogera igihe umuntu agiye kuri bimwe bahora bumva mu live mengo umuntu ariko arasimba ngo yataye game, nizera ko bitazokunda bitakiba tuzobishobora vraiment. Hampande y'izo nyigisho abo banyamuziki barashoboye gukorera hamwe mu kwerekana ubuhinga ikibiriraho ivyo bita création collective mu gifaransa. Habaye kandi gushikirizwa ibikoresho vy'umuziki vyatanzwe na ambasade y'Ubufaransa mu kigo Marahaba co mu Carama. Inkino zo kurondera imigwi 6 mu gisagara ca Bujumbura izokina muri Viva Basket League zigeze ku munsi ugira 5. Lionel Banyiyeza ko avugira Febabu akamenyesha ko bazoharura amanota kugira batore imigwi 6 ya mbere. Tumukurikira. Aha mu gisagara ca Bujumbura hategezwa kuva imigwi 6 mu gihugu hagati naho kava imigwi 4. Mu gisagara ca Bujumbura imigwi 9 isanzwe igize igisata c'abagabo izohura yose ikura kure nimwo bateranya amanota hamaje kubona classement kuva ku mugwi wa mbere gushika ku 9, umugwi wa gatandatu kuva ku mugwi wa mbere gushika ku gatandatu niyo izobirekuriwe kwitaba iryo higanwa turiko turategura. Ngo imigwi yose irahura mugaye hari igihe usanga bisaba yuko baraba ukuntu imigwi yatsindanye mu gihe yoba inganya madefete canke inganya amanota kuko imigwi yose igize iyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura izotegerezwa guhura hama barabe iya mbere n'iyi ya kabiri gushika ku mugwi 9 gushika ku mugwi wa gatandatu nimba zitaba iryo higanwa mugabo hari cari kare yuko uvuga ngo iyo migwi nini kuko yose izotegerezwa guhura. Muri kino gihe nkuko nabivuze tugeze ku ndwi ya 5 uri kuraraba ko inkino ziriko ziragenda urashobora kubona imigwi ifise amahigwe n'imigwi amahigwe irikiragabanuka muga nka twebwe tujeje gutegura urukino ntiharagera yuko dutanga urutonde ntabanduka kuko hari cariho amamatch ashika kurane dusigaje indwi zine dusigaje hari cari kare yuko twovuga ko imigwi izokwitaba izobigize iyo migwi 6 ari uyu n'uyu hari imigwi itarahura mugari n'imigwi itaratsindwa utanguye kubona uri kuraraba ibiharuro urashobora kubona ati uwo mugunu urafise icizere yuko uzoba mu migwi 6. Niyo nkuru tuciye turangiriza ko reka shimire mwebwe mwese mwankurikiranye shimire n'abagenzanje bashoboye gutorokanya ano makuru shimire no wayahagarikiye ari we Jessica Kalene Ingabire reka ndabasaye kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe murakoze.